bakunzi ba Bonesha TV, Bonesha Television, ndabaramukije ndabaye mwiriwe canke mwaramutse banye naho muherereye. No musi Bonesha Television, Bonesha TV yashimye kubashikana hagati mu gisagara ca Bujumbura, ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Uravye inyuma urabona amabati, urabona ibindi vyuma, ukibaza uti mbega imbere hameze gute, indani muri iyo soko uba hifashe gute. Uno musi twashimye kubagezayo, twanatewe n'iteka Fabrice uno musi biwe mutumire kugira ngo twitemberere Bonesha TV bashikaneyo mwibonere mbega byifashe gute. Inyubako ikorwa biriko birabandanya, ngo bameze gute, ikorwa biriko biraba ukanya kugira ngo turaganira na Fabrice. Je nitwa Fabrice Manirakiza, abanserukiye ishirahamwe ryitwa Ubaka Nation Group. Intego yacu ari kubaka Burundi bushasha. Ego Fabrice Manirakiza, uravye inyuma urabona amabati hano muri ino soko. Ariko umuntu yoshobora kwibaza ati none ayo mabati imbere hari iki, byifashe gute? Ese kubyo muravyaraheze byo bimeze gute? Nico gituma mwaje kuvyibonera, mwe mwarenza amabati mwinjiye indani cyane gose, nkuru yimvaho murayibonera cyane gose. So uko bimeze kujya twagiye turabibabwira, iki gikorwa cyo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura kirimwe intambwe nyinshi. Mu ntambwe za mbere zategerezwa gukorwa kujya twagiye turabibereka, kwabaye kubanza kubomora ibyari ngaha byose, urabona twarashitse kujana kwijana. Hanyuma cyakurikira rero no vuga ati no gutegura rero aho tuzubaka aribye turimwo. Ubu rero ikindi cyabaye harabaye amayitide diso gupima ubutaka bw'iyisi naho tuzubaka bijya mwabonye. Mugatari byose twagize faze ya mbere, kuko nk'ubu faze ya kane nigirimwe ijya etage igeretse inshuro 30. Ibyo ntitwoja kuvuga ngo turabishoboye, nta numwe arabikora i Burundi. Nico gituma mwabonye twagize apere yo kuvuga ati abahinga bo baba bishoboye uruhande rwose bari mu mwisi baze, hanyuma babidukorere batwigira ubwo butaka tubahembe. Nayo ubundi kuri iyi faze ya mbere yo urumva ni complex bigeretse gatanu, ibyo byurumva birashoboka. Aho hantu reka ntumuvuze gakomeye cyane, ngira tuza kugashimika ko mu mwanya. Ariko reka hano ndabona nkayo mabati, ndabona n'ibindi biti, mbega ibyuma ibi byo bavyavuye hehe? Ibi rero ibi byose byavuye ngaha nyene, ngira urabona ko ari byakomantajwe n'umuriro. Mugabe ibi byose ni imari ya leta, nico gituma ubona atana kimwe nkorako muri ibi. Jewe ibyo shoboye nibubona byo kutarasa no guhaterereza neza no kuhategura, nayo ubundi bijanye byose n'ibikoresho byavuye ngaha. Umushikiranganje w'inyubako yarabaye claire, aravuga ko ari vya leta. Aha burya obeyeri iramaze kuza no kugira I think expertise, nibaza ko vuba bwangi izobishira kuri isoko kugira ngo babigure amafaranga asubire. Nukuvuga mwafashe yuko ikintu cyose kibyazwa umusaruro cyane gose. Ariko ngaha aye ndabona hari ibindi bintu bigihagaze ngaha, turabona nk'ibi bihome, turabona nk'ibi ibi byo bitegura kuzobomogwa cyane muzovyubakirako. Oya we umva bo kubakirako nababwiye ibintu bigenda biragenda ingazi ku ngazi. Rero nkaho ubona turiko turatarasa niho hari faze ya mbere. Nimba mwarabonye neza kijya gicapo kirimwo ama complex cyangwa ama shopping mall atanu n'ijya tour igeretse inshuro 30. Rero ngaho ubona turiko turategura niho hariho iya mbere. Hajya hari amabisi, hariho iyindi. Hajya mubona hajya hariho iyindi. Rero hajya hari amabisi ntitwari kuhatangurira kuko urabona ko caka bakajagari mu nzira yo gutegura abantu. Rero bica biba ngombwa ati uruja n'uruza tujya tuvuga ati why not dutangurira aha hari play hatarinda gutera umudugararo mu bantu. Nico gituma ubona twatanguriya nayo ubundi suppose nka rujya ruzitiro rugira abona ko rugihagaze neza, shahagaze kandi racyakomeye. Exactly. Rero niko ndabaza nti zo kwigumiraho. Oya ntigo kwigumiraho, mugabo byari ngombwa ko tuba turaruretse kuko urabona ikiba clotire ikibira zibiye mu kurindira yuko haza urundi ruzitiro neza.
tugafata imyaka kanaka urumva ubu turiko turasaba leta imyaka 50 kugira tuce tuhe exploiter tuzobe twakuyemo inyungu yacu tuce dusubiza leta ikibi ya leta kuri ubwo n'igituma ngiye nta uri kibazo nagira mbaze ko uko ubuha ARB bafite imodoka nyinshi ariko nibaza ingene mubakaneshe oya irifo yuko mutahura ikintu kimwe hariho secteur public hariho na secteur privé rero public sector ni irimwe ibisata vya leta jewe canke twebwe dukora muri secteur privé bisiguri kati bikogwa nga it's a private sector ntitubicangane no kuvuga ibiye ivya bigenga no kuvuga ntibiri mu ya leta bikogwa leta yahaye wakaneshe nivyo gutengeneza kino kibanza uburyo buriko burakoreshwa no munsi tuvuge ko ari uburyo bwa wakaneshe n'uburyo bwa wakaneshe group ijana kwijana ibimaze kubona hariho ngira mwarumvise twarashizeho ikigega correct ico kigega none mbega kuva catanguriye ubu upuro moma tugira turenze miliyaridi 4 z'amafaranga y'amarundi value y'amafaranga amaction urumva action imwe murabizi ko ari urumva aho cugwiza ukavyibonera hanyuma tugira dushikira ibihumbi 500 by'amadolari na uko bimeze rero ibikogwa nk'ibi je nama ndababwira nkuko mwe mwa mubimenyere j'ubuhinga bwanje no kwegeranya amafaranga menshi mu bikogwa sivyo muramaze kubibona karorero ni projet yo muri Lake View turiko turubaka mu Kabezi ni projet iri muri valeur y'amamiliyari darenga 30 ako nk'iyitangura tuvugana n'abajournaliste nkamwe nta ni miliyoni 100 zari bwagere muri kone ako genda urabe amazarenga 30 tugira tuyasakare bisiguri kati twe turazi ko umu investisseur koma abarundi bafata intambwe kuyiri imwe none nubona ko tugira duterase ngaho bunye sivyo suppose rero dutanguye fondation tuce tugira campaign yo kuvuga tabasigaye lakazi kawo umva batacaza biruka ubwo rero nibwo buhinga dufise nico gituma bivanye na novuga ati ninguvu nishaka aba novuga ati abarundi bamaze kwerekana fata ko ibintu byahezejeje kubaka hari ikintu mwagumye muvuga muti amafaranga yabo aratekanye ahantu ntaratangura gukora gutatekanye aratekanye gose kuko twarababwiye tugitangura fundraising twuguruye konte muri Bankobu no muri CRDB twugura ico bita receiving accounts bisiguri kati naho amafaranga aja ko gusa nababwiye nta n'icyasha na kimwe turagera gukura ko mpaka za nzego tuzishize ni konte bloke kandi ni nunabifata uko ni konte bloke kandi umuntu wariwe wese afite uburenganzira bwo kujya muri Bankobu ubunyene no muri CRDB kubaza ati nashize amafaranga kuri konte ni mu ndabiri ko bimeze washize ko amafaranga uwariwe wese hari ikintu mwagumye mvuga ngo inzego izo nzego ni izi inzego kujya nabibasiguriye ikigega ntikigira inzego ikigega nta conseil d'administration ikigega nta assemblée générale mugabo hariho inzego zisabwa n'amategeko zitegerezwa kuhaba mu kugera ikigega ivyo rero wibuke ko nikigega gihabwa uruhusha nande na autorité do marché do capital iyo bita IRMC murayizi y'imitahe yego mboni igisata cyo gucungera imitahe y'abanyamitahe rero muri ivyo cegzija ikigega ukigera haca habanza hakaba societe igera ico bita societe de gestion du fonds mu cyongereza babyita asset management company iyo asset management company rero urumva jewe nk'umupromoter cangira amahirwe yo kuyishyiraho twarayishizeho yitwa African Dream Assets iyo African Dream Assets rero niyo ikigira cadre legal ya societe anonyme niyo ibifise conseil d'administration urumva rero ko izo nizo nzego kuko harabaho conseil d'administration harabaho assemblée générale conseil d'administration direction générale ama department ivyo vyose nka kujya banke zikora hanyuma hambavu y'ivyo haca hazamwo rero abafasha ya societe kugera ya mafaranga kuko urumva ko kibari kigega c'amafaranga menshi cyane
abo rero bafasha iyo asset management company nk'ubu hariho uwo bita trustee abari societe financier pour mu manisi ya DB uravyumva iyo rero niyo ihagarariye inyungu z'abanyamitahe bisigurika kandi niyo se ya DB itegerezwa gusaba uruhusha IRMC kugira yemerere kwishobora gukora ibikorwa by'aba trust mu cyongereza bitwa fiducie kurundi ruhande hacabaho aba custodian ababika y'amahera pour moma ubu ni bankobu ntiturasinyiranira mu gato bya duheza amasezerano urumva bankobu niyo ica yitwa ko igarze y'amafaranga yose twashize muri cya kigega kandi ikindi nacyo bankobu twayemereye ikongera ikagira icyo bita register yo bifate nka regissiere kuko twabwiye ikigega ntigifise assemblée générale wero nk'umunyamitahe urashobora kuvuga ati none jewe shaka kuraba amafaranga yanje canke valeur y'amafaranga yanje kandi ata assemblée générale duhurira hamwe ngo mbaze bigenda gute no uko bigenda hariho systeme iyo systeme nayo niyo gushirako umunyamitahe akaba afise konte yiwe we rero ni kwa kundi ushobora kujya muri banko ugatwara konte yawe ati ni mu ndabire kuri konte yanje uko ndiko ndunguka mwibuke ko ari ubwa mbere ikigega cya mbere kizoshobora kujya no muri bourse du Burundi kuri stock exchange ababizi barabizi natubwiye ko amaze gukora connecte ayashika kuri miliyari zine z'amafaranga y'amarundi yes ashaka kumenya $500,000 ashaka kumenya rembega ayo mafaranga mutekanya gutangura kuyakoresha amaze gushikira kingana gute ayo mafaranga nubu tuzoshobora gutangura kuyakoresha mugaza nzego zagiyeho kuko ndashaka musubire mutahura iki kintu iki kibanza ni cya leta ubaka nation group iraje nk'iyubaka yabwiye leta ati du challenging urabe ko tudashobora kwegeranya amafaranga hanyuma twiyubakire iri soko leta iravyemera ubu rero ubaka nation group ikivuga ati ndonka amafaranga yo kubakira isoko ndayakurahe niho rero ikigega cha One Africa Investment Fund kica kivuga ati ndi play gufinansa bisigurika ati kigega ni cy'abarundi bose erega ni nkuko nk'abarundi dufate nk'ubu abandi boca bavuga ati nta mafaranga dushaka gushiramo abayashizemo barabaye je cavuga ati nta kibazo ejo nimwibonera duteye imbere nakazi kanyu kuko niyo wo buruyo yaruvyutse no munsi urazibikwa ari vyunguka kintu kirinze gihagurutsa Siyoni uwo ari we wese acabona ati ibi ni vyunguka bisigurika ati rero bamwe bamaze kuyiziramo tuzoca tuvuga ati reka duconstitute yamaze kuboneka cyo twigira muri banke niyo yoba CRDB tukayibwira ati duha miliyari 50 twubake canke majana 2 bayazana ubwo nyene uno munsi leta iremerewe kuzana imitahe uko yo bingana kose cyane gose mugabo ndaza abantu bacatangura kuvuga ngo uruhara rwa leta irifo yuko mubanza mushimire leta n'iki kibanza erega fata urabona iyi soko ryose bizotwara après around miliyari 500 niturafinaliza mugana ababwiye intunze nyifaze ya mbere mugamenya ati mbeno ni ikibanza cyagugwa kibanza ni cyari kuja munsi y'imiliyari 500 urumva rero ko leta ari intambwe already yamaze kwerekana nk'ubushikiranganje kanaka turashizemo umutangwa na gutya wa leta mukabakira cyane go erega uwari we wese uravyo Burundi wari we wese niyo yoba leta niyo yoba ubushikiranganje uwari we wese aremerewe gushiramo umutahe kuko iki ni gikorwa je ku mutima wanje nipfuza ko giha novuga ati kibera itara barundi bose tubanze tumenye ko bikunda ko dukorera hamwe tubanze tumenye ko dukora ivyunguka pana bya bindi byo kuvuga ngo reka duterere ukunungu no shira ahantu mutawubona uzokungu je nabivuze nitangura no kuranza iki kintu icipfuzo cyane nuko mu myaka irenga 10 iri imbere umurundi azoshobora guhembwa harahiriwe rero abo bariko baratse ibikorwa byatangwe mu kwicenda mutekanya yuko ibikorwa bizomara igihe kugira tuba dufise isoko yose yubatse neza imyaka ingahe kugira ubitahure neza urabona twebwe amasezerano tumaze kuronka na ya mbere ayo masezerano yarayo kuvuga ati mbega mu bishobora inyuma y'umwanya mutoyi urabona leta yari yabaye conveke nico gituma yavuze ati
go ahead and start muga hari hayandi masezerano ategerezwa kuza ayo rero dutegekanya ko bashobora kuyadusinyira muri uko kwezi nyene bakiyadusinyira ubwo nyene amakamyo nkaya yuzuye amabeto n'ibiki byose muzobona bitanguye rero igikorwa cyose twebwe muri estimation yacu dutegekanya imyaka 5 byose muga faze ya mbere irashobora gutwara hagati y'imyaka imyaka around imyaka 2 muga wiyumve ko gutangura yindi faze ntiturindira ngo ifaze ya mbere ibanze guhera inyuma y'amezi 6 canke umwaka turashobora kuca tubwira ko n'iyindi faze igisoko turiko turubaka iri mu mafaze 5 sivyo wanashaka na 6 turantunga hariho faze ya mbere ya complex igeretse I think 3 ahari amabisi sivyo hariho iyindi igeretse 4 aha turiko turaterasa ariyo twagize faze ya mbere igituma iyo twahera hajya ubunyene urabona ko gupanga aho gushira abantu urumva byo dutwaye umwanya faze ya kabiri iri ngaho izobigeretse inshuro 3 hanyuma rero hariho faze y'izindi nyubakwa 2 complex 2 hagati harimo ya 2 etage igeretse inshuro 30 ivyo navyo biri ngaho hagati na hagati oya kuri ruriya ruhande kw'imiduga ija I think umusaga nico gituma rero wumva tugenda tubikora mu mafazi rero twahereye ngaha kubera urabibona horoshe ko ariho nyene dutangurira ino soko yarahiye yego mwari yumviriye ikijanye na sécurité mu minsi idacankira garantie sociale avec les associations d'assurance kimeze gute muri bino bikorwa biri cyane gose jewe genda urabi bikorwa byanje byose genzwi mu by'inyubako je nta chantier nimwe notangura itari yasire je ndaza akamaro ka assurance sivyo rero menya ko n'ubu nyene aha turiko turakorera aha twahejeje kuhasira urabona ibi bikorwa biriko birabaha ubu turafise assurance yo ngaha bisigurika ati rero iyo niyo garantie ya mbere nta gikorwa nimwe muri Ubaka Nation Group twokora tabwishingizi buhari muri make twayaze byinshi kandi tubakengurukire cyane n'akaye kaja mu mwobwira abarundi n'abanyamahanga abariko baratwumviriza abariko baradukurikirana muri kano kanya muravye naho ibikorwa bigeze urakoze je novuga yuko ibikorwa byo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura urabona birateye imbere biriko birabandanya bija imbere hanyuma nkavuga ati kuba ariko baragura imitahe ni mubandanye ahubwo n'abasigaye banyaruke kuko vuba bwango dushobora ubu turiko turarondera abantu babahinga bazi kubyaza umusaruro amahera kuko ni naco gituma duhamagara abantu bisigurika ati rero muri abo bahinga bashobora gushiraho ama condition yo kuvuga ati uba bazoza ushobora kubusanga bazo abambere umutahe waraduze paraporo y'abakabiri rero ivyo byose ni mu nzira yo kuvuga ati abo baba bataragura umutahe munyaruke kuko ubuhoho turiko turategekanya yuko muri uko kwezi kwa mbere dushobora gutangura ibikorwa nyezina urumva bitanguye biba bigiye ku yindi ntambwe rero nkavuga ati abariko barabumviriza canke batwumviriza basedukane n'iyonka nayo ubundi uyu mugambi nama nkunze kubivuga n'ubu nzoguma ndabivuga ubu n'umugambi w'iterambere rusangi ku barundi novuga ati iki ni cy'abazungu bahishije abirabure iki kuko fata nk'akarorero ufate nk'umuntu uwo ari wese yoba ari karaturaba yo byiyumvira umutahe umwe n'ibihumbi 103 cyo ufata ugiye mu kabare amafaranga ujya urabyumvura yariye kandi wanashaka neje uzozinduka wicuza igituma wayasohoye urabyo cyo ufata rero uyateragiye mu bizokungukira kandi byungukira umuryango wabiteza imbere n'igihugu urumva ko ari akarusho gakomeye rero nkavuga ati abashaka ivyunguka twagiye murakoze cyane Fabrice Manirakiza umuhagarara imbere y'amategeko muserukira Ubaka Nation Group ikubaka isoko urani kwa radio atandukanye turabakengurukiye gose ndabakengurukiye gose karibu kandi yego murakoze gose bakunzi b'insamirizi Bonesha TV Bonesha Television tubakengurukire cyane wari umwanya mwiza mwabonye uko twari mu kiyago twariko tuganira na Fabrice Manirakiza aserukira kandi arongoye imbere y'amategeko Ubaka Nation Group yadushikanye muri kino kibanza cahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura ibitari bike mwavyiboneye ibitari bike mwavyiyumviye aho ibikorwa bigeze hamwe rero niko mu myaka 5 iri imbere tuzoba twamaze kuronka gicapo
inyubako harimo n'igeretse inshuro 30 mwumvise ibikorwa bigeze n'akamatera abanyamitahe batandukanye kubandanya bazanamwo imitahe ibijanye n'inyungu ibitare bike mwavyumviye tubakengurukire cyane kandi tubandanye kubipfuriza kuryoherwa no kumererwa neza n'ibiganiro bica ku nsamirizi n'ibiganiro bica kumbonesha kure bonesha television bonesha TV wirisi ndayebura ni jewe twari kumwe ni jena ariko ndemesheje kino kiyago ni jena bashikanye hano ndabipfurize kubandanya muranirwa mu banyu no mu byanyu ciao.